ugwaruka rukarondera umuti wo kwirukana Abatama nka twebwe turacari ku rugendo kuva muri 92 tumaze kugira amabwirizwa nshingiro ashiki 8 murumva ko kamara amazi nza guterera nk'umurundi nk'abandi sindi umunyapolitiki kandi sindi umuhinga muri kahise ntabwo mubwende ibi byo gutwara neza byo gutwara bikamvuye gutwara gusa ko gutwara neza biragoye ni cifuzo abantu bagiye badutwara bagiye bakoresha inguvu gukoresha inguvu rero byatumye abanyagihugu bavuga ati natwe turakeneye kuva mu buja baguma rero biyunganya bisuganya barava mu ntwaro z'ubucakara baraja mu ntwaro zimeze nk'izo nyene z'abatware baravamwo baraza no mu zindi gushika none musi abantu bamye banga gutwagwa nabi naho bitarahinduka uko bavyipfuza rero hari wavuze ati hari ivyo nabonye nivyo cewe narakoranye n'abaperezida bashikindwi barongoye igihugu mbere nongera ndagana n'undi mu president hatandongo yitwa Bagaza twaraganiriye kenshi yarambwiye bitari bike amareta yo n'injojo njyane nka 30 canke 70 murakoze kuntiza kakanya kugira ngo ngire ico nterereye kuri iki kiganiro c'uburongozi bwiza n'intwaro ibereye nza guterera nk'umurundi nk'abandi sindi umunyapolitiki kandi sindi umuhinga muri kahise mu bisanzwe ngoma ntangurire gukebura uwo muhinga duha ikiganiro yatwigishije nk'abazi byose yibagiye ko ari imbere y'abanyeshuri umunyeshuri yumwigishije ntumuha akarorero nyakuba professeur utamuhaye akarorero yumva atevye kandi no tutumvishije ntuturenganye kandi ko atatanze akarorero naje ntako ntanga uko nkurikiza inyigisho z'umu professeur yatubwiye mu ijambo ry'intangamarara kuri kicigwa yatanze yatubwiye ibi byo gutwara neza ntabwo mubwende ibi byo gutwara neza byo gutwara bikamvuye gutwara gusa ko gutwara neza biragoye ni cifuzo byatanguye kera ngira ku Burundi bukibaho harabayeho intwaro zitari nke twaciyemwo hari intwaro zava ku Mana la monarchie ava ku Mana burya abadutwara ico gihe twabyuka mu gatondo batubwira uw'Imana yashize imbuto mu ndoki niyo cadutwara harakurikira abakoroni oya hakurikira akagwi k'abantu mu gifaransa twokwita oligarchie naho kari gafise intwaro yako harakurikira ibi by'abakoroni nabo bafise uko badutwaye harakurikira bico bise monarchie constitutionnelle no kuvuga bisunga ibyizwa nshingiro mugari bya byacami n'iyi ntwaro rero turimwo ya Republika aho hose twagiye dutwagwa hari habadutwara no gutwagwa abantu batwaye nkuremwo abubu ngira nkuremwo abubu abantu bagiye badutwara bagiye bakoresha inguvu gukoresha inguvu rero byatumye abanyagihugu bavuga ati natwe turakeneye kuva mu buja baguma rero biyunganya bisuganya barava mu ntwaro z'ubucakara baraja mu ntwaro zimeze nk'izo nyene z'abatware baravamwo baraza no mu zindi gushika none musi abantu bamye banga gutwagwa nabi naho
bitarahinduka uko bavyipfuza. Akona goma nako nyine kwanza ukavuga abantu badutwara bamenye ko ibintu bihinduka burya. Nuko cyadutwara neza bamenye bakumva ko ibintu bihinduka. Rero yanatubwiye kandi ko intumbero nyamukuru mbe n'abaremeje ikiganiro babivuze no gushika ku burongozi bwiza no gushika ku ndwara ibereye kugira ngo tuje mu iterambere. Ubu mbere bagashimikira kuri imyaka y'ibihumbi 2040 na 60 ko babitubwiye ngaha. Rero hari wavuze ati hari ivyo nabonye nivyo. Cewe narakoranye n'abaperezida bashikindwi barongoye igihugu. Mbere nongera ndagana n'undi mu president hatandongo yitwa Bagaza twaraganiriye kenshi yarambwiye bitari bike. Amareta yo ninjojo njyane nka 30 canke 70 twaraciye no mu nzira zitari nge kugira turondera umuti nkibi inyi bariko baracamwe ubu kaje mu bintu by'amakudeta uwo muturanka ntaco wazanye ntiwabaye umuti aho yateye ingorane gusumba turaca mu bintu by'ibiganiro turaca no mu negotiation. Hari ibyo twashitse ko bitari bikamasezerano aha makuru twovuga nk'amasezerano mu bw'abarundi bwirizwa nshingiro ryo muri 1992 hariho amasezerano hagati y'imigambwe na leta muri 1994 hariho ibyabaye hagati n'amashinga amateka na leta muri 1998 hari iby'amasezerano y'Arusha nibi byose turimwo. Ivyo byose rero kubera cya kibazo cy'uburongozi butabari bwiza kubera cya kibazo cy'intwaro itabibereye ntaho twashitse. Nagomba mvuge rero ko ngaha nituraba nabi naho nyene nituraba nabi ibi bya 2040 bivugwa ibi 2060 haraho bitoshoboka ibi haraho bitoshoboka. Mwicare bubizi nk'umuntu yotegura ya matora nabi ayatwimirije uyu ariko avuye amatora nta muntu yategura nabi ya matora akaba nk'ayandi yamya kwega induru mwoca umenya ko yandi matora azo mu myaka 2 izokurikira azogenda nabi mwoca umenya ko yandi azo mu myaka 3 izokurikira muri 30 azogenda nabi ayo 34 azogenda nabi na 35 azogenda nabi ayo yose nagenda nabi rero kazo hasigaye imyaka 5 ngo tube ampeyi emerge mwumva bizoshoboka tuzoba tukiri muri izo nduru nizo tuzoba turiko turaraba ingere twozivamwo je namaca mvuga nti twogira imana ahubwo tukazoba turi nkungaha turubu byopfuma byo muratwenze byopfuma hamwe iyo leadership itohinduka na ya governance ariko yabwitohinduka byopfuma turi nkaha turu nzomumbarira n'abangiriho. Rero byatewe n'iki cyaha nini byatewe cyane cyane nuko abantu twikunda cyane kwikwegerako mu gifaransa no ndi intérêt secteur égoïste burya abantu barakunda kwikwegerako sinovuga batwara gusa burya n'abatwara imigambwe barikwegera ko ndamaze kubabona cyo navyo narabibonye batwara amashiramwe yigenga uko batwara nimenyesha makuru ko n'abanyagihugu bafise ububasha bumwe musanga ako gatima ko kwikwegera ko karahaba. Rero burya ikintu nyamukuru mbona abantu bobandanya bihatirako ngayimpenda heje kuvuga ati professor ngayimpenda heje kuvuga ati burya conflict irahera nivyo ntiyabeshe abakenyezi bakibaza ko ariko arondera umuti wikumirwa ry'abakenyezi ugwaruka rukarondera umuti wo kwirukana Abatama nka twebwe turacari ku rugendo dutegerezwa kumva ko dukeneye gushinga mu Burundi intwaro ibereye nyene bariko aratwegisha aho umuntu wese yumva ko atwawe neza uko ameze kose uko abaye kose uko yitwa akumva ko atwayeho neza akumva ko yishira kizana
yumva ko atekanye. Iyo leadership rero kuyigisha kurondera ikigisho abanyagihugu bakabaho babana neza mu budasa bwabo. Harabari mu migambwe, haratari mu migambwe, harabatunze, harabadatunze, harabize, harabatize, yaba bose n'ubudasa n'ibindi ntadondaguye. Abo bose batezo kubana muri iki gihugu kandi bumva ko bafise ijambo nabo nyene. Atari nusu. Ateza ko abanyagihugu bategezwa kwijukira bigenze uko bumva ko batwawe neza bakabana neza, bazoca bijukira iyi migambi batarumva ko twese turabarundi dufise uburenganzira bumwe tutarabyumva. Mumenye ko iyo migambi yose yavuzwe itazoshoboka. Bamwe bazoyubaka abandi bayisambura. Rero bavuze ko dufise umwanya muto, mpape ndaba ngarukirize ngaho. Rero mu bindi byatumye ibyo bipfa bya leadership nabivuze, ni ibintu by'inzego zitigeze d'abord duhere kwibwizwa nshingiro kuva muri 92 tumaze kugira amabwirizwa nshingiro ashiki 8. Murumva ko kamara amazi 8 kirizwa nshingiro. Hariho n'amabwirizwa y'ababirigi atarahinduka. Ibyo rero bica bituma n'inzego zigoyagoya nayo ba leadership nayo ba leader bagoyagoya. Inzego amaguverinoma nka mirongo hagiye hafatwa rero ico no kwita mu Gifaransa de demi mesure, de demi solution, twibaza ko ari des solutions. Uburoro ni bwinshi nibi bya 2040 ibya 2060 uzosanga ari demi mesure, demi solution bitabaye inyisho tuticaye hamwe ngo tubanze turangire twobishikako. Rero ico kugwa yabane ati quelle gouvernance pour atteindre ces objectifs de développement 2040-2060. Icambere ngaruka kuco Professor Ngayimpenda yaje gushikiriza. Icambere cihuta no kubandanya abantu bigishwa, kubandanya bivya formation kandi abantu bavyitabe. Hari nk'abantu batumirwa ntibavyitabe kandi babikeneye, bakaza ngo barabizi. Sinzi wavuze ati il ne faut pas vivre de l'illusion ngurazi cyane atavyuzi. Ahantu mva twiga ibintu bitari bikenda tutari tuzi n'abandi babizi byose, abo batitabizi na byabizi byose ibyo teko turiga. Abantu nibaza baritaba inama batanga ivyumviro, wowe ukavuga aho uhagaze. Hari umuntu aheruka kwandika igitabo yitwa Rugigana, abantu baragiye baramutarukira ko baravuga nawe yababwiye ati namwe vuga ibyanyu kuri ndadengene yapfuye. Nta uramubeshuze bavuga gusa ivyo yavuze ngo nibi ngo sivyo ngo nta uramubeshuze. Rero kwigishwa kwana twigisha kwitaba amanama cyane cyane abakiri bato bo ntibaramugara nkara muramugara simura bariho ngaha bigishwe kandi babifate nkankamako kugira dukire bazemera bakigishwa ntibagira ivyo bwishime kuko mu byatwishe sinakivuze n'ubwishime bwarimo. Cyo ni cyambere icyakabiri burya twarinjiye mu ishuri rya demokrasi. Nuvuga ko twaginjemo cyane cyane muri 92 kuko iryo bwirizwa nshingiro ryabaye muri 92 byagarukana indwara y'ibigambwe myinshi mu Burundi kandi imigambwe myinshi yarabaye ubiriho 37 kumenga nimba atari 6. Iryo shuri rya demokrasi twinjiyemo hari byinshi tutarumva. Abantu ntibarategera neza nk'abanyamigambwe, ntibarategera neza yuko ushinze umugambwe uba ugiye gufasha kugira ibintu bihinduke. Namba ndabivuga abanyamigambwe gaca bantarukira ko ariko nzokwama ndabivuga gushika bahinduye ingendo. Ushinze umugambwe kirazira kuza gusega uwundi mugambwe uca winjira muri uwo mugambwe aho kuja kuwusega uba uri kuragorana
gufise umugambwe atawufise bakaza ngo ari bwa 36 atagihari Rina n'amatora ntiyegereje uzumviriza hari umugabo uzofisa programme avuga ati zenzo hindura ibi uzoma ngo jewe ndi hariya ngo shikiriya reka tuze turindire tuzoraba ico ni iyo ni intamba mikomeye muri bitiko turavuga bya leadership et bonne gouvernance dufise imigambwe kigoyago ya mwene uko mukibazo ngo ibintu bizohinduka ntibizokunda abantu batowe ntibaramenya ko batowe n'abanyagihugu bazi yuko bashyizeho n'umugambwe wabo canke yaguze erega harabagura mbe murabizi ko harabagura harugura akamukoca kuri liste canke akagura n'ikindi kibanza akakigura none waguze ni urucuruzi utakudandaza wewe muhamahera ngo agiye kurangura imigambi y'igihugu agaca yidandariza kandi president yabivuze ati abantu bose twashinze amahera baguma badandaza hari ikindi yigeze kuvuga yuko aho yashize amahera yose ya leta abahari muri iryo shirahamwe bayagize gwabo umwaka uheze bakevariwa barungutse bagaca bagabura nka kumenga n'intuze ni umenga ni na maxio bashizimwe baramahera ya leta rero abantu batowe bakumva bati twaratowe kugira duserukire igihugu n'abanyagihugu cyane cyane abashinga amateka n'abastanderi n'abatogwa ku mitumba n'abakenguza amateka bamenye ko batowe n'abanyagihugu baserukira abanyagihugu badaserukira ubwoko bwabo badaserukira imigambwe yabo batiserukira baserukira abanyagihugu ko babavugire ugasanga amateko mabi ariko aratogwa ahotora abantu nayo batoye ntakurikizwe bagahora cyangwa bari byo ndiko ndaraba biriko biraba muri aya matora biriko biraba abashinga amateka twasigize imbere bakaguma bahoze sinzi cyo ariko baraserukira mu njamake rero novuga nti izi nyigisho zizotuma abanyagihugu bagiye gutora benshi bagiye gutora bamenya ko bagiye guhindura imigambi mibi inzego mbi abategetsi babi abarongozi babi bashiraho abarongozi beza n'imigambi myiza bamenye kandi ko bafise ubasha bwo kubirukana yega barabufise batwaye n'abarakwirukana sindiko ndavuga abahari ubu ntagiye uza kumbeshera ndagira umbeshera ndabazi mwebwe bamwe mvuga abategetsi bose batwaye nabe reka no mu mugambi utwaye n'abarakwirukana naco ntibanyirukanye haranyirukanye banyirukanye utwaye n'abarakwirukana banyirukanye kubera naze kuja mu matora kabiri kose ti ari genda wewe nabusura tuza alors umunyagihugu amenya ati jewe nije nkomoko y'ubutegetsi kuko adatoye umutegetsi ndi yobaho mukuru w'igihugu ndi yobaho abashinga amateka ndi bobaho n'abajya bandi bose ndi bobaho amenye ko ari nkomoko y'iterambere atarimye atoroye adakoze imyuga yose adacuruje ngo ya myuga yose nta kora ryoboneka nta taxe yoboneka nta woduhideni nta woduha n'imfashanyo ivyo biva ku munyagihugu ariko ntabyaramenya azi yuko abonye mustanteri kabona bura matacha aca yibaza ngo byose ngo ni wabitegeka ntazi ko ari yamushizeho no kumuhemba ari wamuhemba ntazi ko ari wamuvuza buryo umunyagihugu nico gituma izinyigisho zikomeje kandi ari préalable kugira ngo leadership iboneke ko ndiraboneka bonne gouvernance ishoboke nta yihari hamijya migambi izoshoboke bidahereye aho ya migambi ndizoshoboka hanyuma rero habeho no kwigisha abantu sinzi ko twoshinga ishure ryo gukunda ibikogwa burya abarundi bakunda kujya ibyo batimbuye cyane mu batwara barakunda kujya ibyo batimbuye twifuza yuko aho ba ishure yo kundisha ibikogwa umuntu wese akumva ko tuza kujya ibyo yabiri yakuya niho yo bibungabunga neza azi ko byavuye mu nguvu ziwe yo bibungabunga neza rero ndashimira abadutumiye bashimira duha ikiganiro abatu twakoranye namwebwe ngaterera muri iki kiganiro kugira bazosubira gutunganya ibiganiro bamenye neza na neza aho bazofatira aho bahera naho babandaniriza